Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 30 z'ukwicenda mu 2025. Mu Rwanda, Aimable Karasira yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga 500,000 nyuma yo kwagirwa n'icaha cyo gukokeza amacakubiri. Mu Burundi, umupaka wa Gatumba n'indi mipaka iri mu ntara zihana imbibe na Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa gatatu itariki 1 z'ukwicumi igiye korohereza abadandaza bacishaho ivyo baranguye. Bizogenda gute? Rero kuri igenekerezo ya mbere no kuvuga amakore n'amatagisi y'ivyo bidandazwa naho bizoba birenza izo dolari 2,000 bizorihishirizwa aho onye kuri uyo mipaka. Akarusho novuga nti n'umwidegemvyo w'abadandaza. U Rwanda rwinjiye mu masezerano n'ubufatanye n'umugwi w'umupira w'amaboko wa Los Angeles Clippers n'umupira w'amaguru wa Los Angeles Rams zo muri Amerika. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Amakuru yacu tuyahere muri Amerika. Perezida Trump yabwiye inama idasanzwe y'abakuru b'ingabo za Amerika ko igihugu cabo gihanganye n'intambara yakivukanye mu bisagara vya nka San Francisco, Chicago, New York na Los Angeles. Yahagaze ku ngingo yiwe gukoresha ingabo mu kurinda umutekano mu bisagara vya Amerika, vyinshi muri vyo birongowe n'abademokrate, yongera kangisha ko azobishira ku murongo kimwe kimwe. Bwana Trump yongeye ko yabwiye umushikiranganje w'ingabo Pete Hegseth ko bakwiye gukoresha bimwe muri ivyo bisagara nk'ibibuga abasirikare b'igihugu bazokoreramwo imyimenyerezo. Perezida Trump kandi yavuze ko Hamas ifise nk'imisi 3 canke 4 yo kwishura ku mugambi w'amahoro muri Gaza. Yabwiye abamenyesha makuru ko atamwanya wo kuganira n'umuhari Hamas kandi ko itemeye ivyashikirijwe bizohera nabi cane. Igihugu ca Qatar gihaye indaro uburongozi bwa Hamas bwahunze kivuga ko uwo muhari wasezeranye kwiga neza uwo mugambi w'amahoro. Abanyakatare bavuze ko baza kugira inama n'abaserukira Hamas mu biganiro hamwe na Turkiya uyu munsi. Uwo mugambi wamaze kwemezwa na Israel usaba ko intambara ihagarara ubwo nyene no kurekura abantu bose bafashwe bunyagano mu misi 3. Hamas izocishira ibigwanisho hasi. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza mu Rwanda rwakatiye Aimable Karasira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihadawe y'amafaranga 500,000 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukurura amacakubiri. Aimable Karasira yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umuhanzi yafunzwe mu 2021 aregwa ibyaha 5 birimo guhakana genocide no kwihishingiro kubera ibiganiro anyuzaga ku miyoboro ya YouTube. Ibyaha we yaburanye ahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana wari mu rukiko. Ubwo urubanza rwasomwaga Aimable Karasira ntiyagaragaraga mu rukiko. Umucamanza yavuze ko Karasira dahamwa n'ibyaha 3 mu byo yaregwaga n'ubushinjacyaha, ari byo icyaha cyo guhakana genocide, guhishingiro genocide n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umucamanza yavuze ko kandi ibirego 2 by'ubushinjacyaha bitakiriwe, ari byo ikirego cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we n'icyaha cy'iyeza ndonke. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Karasira gufungwa imyaka 30. Ntibiramenyekana niba buzajuririra uyu mwanzuro w'urukiko. Nyuma y'uyu mwanzuro, Brice Bikotwa wunganira Aimable Karasira yabwiye BBC ko we n'umukiriya we bagomba kubanza kwicarana bakareba niba bazajurira, kandi ko kuri we ari intsinzi ngo kuko ibyaha byinshi kandi bikomeye Karasira yabigizweho umwere. Gukatirwa imyaka 5 bisobanuye ko uhereye igihe yafungiwe Karasira ashobora kuba asigaje muri gereza igihe kiri munsi y'umwaka umwe, mu gihe impande zombi
zitakwinjira mu bujurire ku mwanzuro w'uyu munsi. Icyaha cyamuhamye cyo gukurura amacakubiri gishingiye ku kiganiro yatanze kuri YouTube mu kwezi kwa gatanu 2021. Amwe mu magambo yashinjwe gukoresha ngo nuko abakomeye bose mu gisirikare cy'u Rwanda ari abavuye mu gihugu cya Uganda. Yafashwe hashize iminsi 7 nyuma y'icyo kiganiro kiri mu byashingiyeho aregwa n'ubushinjacyaha. Urukiko rwavuze ko rusanga ayo magambo arimo gutanya abantu hashingiwe ku ivangura ry'aho baturutse. Urukiko rwavuze ko rwamuhaye igihano gito ku cyaha yahamijwe kuko yasabye imbabazi abanyarwanda baba barakomerekejwe n'amagambo yavuze mu biganiro bye. Ngo hashingirwa kandi no ku mpamvu z'uburwayi afite bw'agahinda gakabije nk'uko byagaragajwe n'inzobere z'abaganga. Mu gihe cyo gusakwa agiye gufungwa mu nzu ye bahasanze amadolari 10,000 kuri konte ye ngo hariho 17,500 y'amayero, naho kuri telefone hariho miliyoni 11 z'amanyarwanda. Kuva icyo gihe uwo mutungo we warafatiriwe. Ubushinjacyaha bwasabaga ko uwo mutungo unyagwa ugashyirwa mu kigega cya leta buvuga ko ukomoka ku cyaha. Mu mwanzuro warwo uyu munsi urukiko rwavuze ko ibintu binyagwa ari ibyakoreshejwe icyaha. Rusanga umutungo wa Karasira utarakomotse ku cyaha cyamuhamye kuko ngo ubushinjacyaha butabigaragarije ibimenyetso. Inyuma y'amakipe y'umupira w'amaguru akomeye ku mugabane w'Uburayi, u Rwanda rwinjiye mu masezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaboko wa Los Angeles Clippers n'uw'ikipe y'umupira w'amaguru wa Los Angeles Rams yo muri Amerika. Agaciro k'aya masezerano ntikashizwe ahagaragara, ariko ngo azatuma u Rwanda ruzarushaho kurata ubwiza bwarwo muri Amerika rubinyujije muri aya makipe yombi. Ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB kivuga ko ayo masezerano ari igihe kirekire, aho muri ico gihe kirango cha Visit Rwanda kizagaragara ku myambaro y'abakinyi b'amakipe. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere RDB kivuga ko aya masezerano yarasinyiwe mu mujyi wa Los Angeles hagati y'ikipe y'umukino wa basketball ya Los Angeles Clippers yo mwishyirahamwe rya NBA. Amasezerano kandi yanabayeho hagati y'ikirango cy'u Rwanda Visit Rwanda na Los Angeles Rams. Iyi ikaba ikipe y'umupira w'amaguru wa Amerika yo muri National Football League. Ngo ni amasezerano y'igihe kirekire ariko kitasobanura uko kingana. Muri icyo gihe amakipe yombi akazajya yambara imyambaro iriho ikirango cya Visit Rwanda. Umukuru w'ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere Jean-Guy Afrika yavuze ko aya masezerano azafasha guteza imbere umuco w'imikino ndetse anamamaza ubwiza bw'igihugu ku mugabane wa Amerika. Amasezerano nk'aya yarasanzweho hagati ya Visit Rwanda n'amakipe yo muri shampiyona zikomeye zo ku mugabane w'Uburayi nka Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Faransa na Atletico Madrid yo muri Espagne. Muri aya masezerano aya makipe yamamaza Visit Rwanda ku myambaro yayo ndetse no ku bibuga akiniraho. Amasezerano nk'aya ariho kandi hagati y'u Rwanda n'ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage. Gusa iyi kipe iherutse gutangaza ko itazakomeza kwamamaza Visit Rwanda, ariko ko izakomeza kugaragara muri gahunda zo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakiri bato. Ni icyemezo cyaje gikurikiye igitutu cy'abantu barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barunenga kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aba bakavuga ko akayabo gashorwamo kwamamaza aya makipe nyamara hirengagijwe abaturage bari mu bukene. Abategetsi b'u Rwanda ariko bavuga ko binyuze mu masezerano nk'aya u Rwanda rwashoboye kwamamaza urwego rwabo rw'ubukerarugendo. Nubwo uruhare nyirizina rwa Visit Rwanda rutagaragazwa, imibare itangwa n'ubutegetsi ivuga ko uru rwego rwinjirije igihugu akayabo ka miliyoni zigera kuri 650 z'amadolari mu mwaka wa 2024. Intego ikaba ari uko uru rwego rwagera kuri miliyari y'amadolari y'umusaruro bitarenze umwaka w'2030. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ni saa 11:38 muri studio za BBC London. Saa 12:38 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Imyigaragambyo irakomeje muri Madagascar nubwo rwose umukuru w'igihugu akomeje kugerageza kuyihagarika. Mu murwa mukuru Antananarivo abapolisi benshi bashizwe ku mihanda ahantu abantu bigaragarizagamo. Intandaro y'imyigaragambyo irangajwe imbere n'urubyiruko n'ibura rya hato na hato ry'amazi n'amashanyarazi, ariko ubu isigaye yaragutse maze inamagana imitegekere mibi n'ingufu z'umurengera z'igipolisi mu kuburizamo imyigaragambyo. Ni inkuru ya Richard Kagoye mushikirizwa na Jacques Niyitegeka.
Abanyamadagascar babarirwa mu magana bari bambariye imyigaragambyo mishya yari yahamagarijwe ku mbuga nkoranyambaga. Barimbaga kandi bazamura amabendera basaba amazi n'amashanyarazi mu gihe bagendaga mu mihanda yo mu murwa mukuru. Urubyiruko rwiganje mu bigaragambya ruravuga ko gusesa leta kuwa mbere ari nk'igitonyanga mu nyanja. Icyo ubu bashaka ni uko Perezida Andry Rajoelina yegura. Igipolisi kitabaje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya iyo myigaragambyo. Abigaragambya barashinja ubutegetsi kugerageza kubacecekesha. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abantu barenga 20 bishwe naho abarenga 100 barakomereka kuva aho iyi myigaragambyo itangiriye mu cyumweru gishize. Leta ntiyemera iyi mibare ivuga ko ntacyo ishingiyeho. Igisata c'ububanyi n'amahanga ca Afrika y'Epfo cemeje ko Kositani Mtetwa aserukira ico gihugu ipare bamusanze yapfuye haciye umunsi umwe menyeshejwe ko yaburiwe irengero. Ambasaderi Mtetwa yakorotse avuye mu igorofa rya 22 ry'umunara w'ihoteli iri mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca Paris. Igipolisi c'Ubufaransa kiko kirakora amatohoza ariko ibinyamakuru byo mu gico gihugu bivuga ko vyibazwa ko ari we yiyishe amaze kugurura ku nguvu idirisha ryugaye bishimitse. Mtetwa yari yarabaye umushikiranganje w'igipolisi hanyuma umushikiranganje w'ubuhinga n'imico kama. Yaraherutse kuvugwa mu itohoza ryo kwivanga mu vya politike mu bikorwa vy'igipolisi ca Afrika y'Epfo. Ishiramwe ry'umuyagankuba ryo muri Nigeria ryatanguye gutanga isorosoro amatara kugira ngo ntacike mu gihugu cose mu gihe gaze yagabanutse ku munsi ugira kabiri. Abakozi bo mu gisata c'igitoro bakora mu kigo ca Dangote Refinery bari muri yegeregere. Ishirahamwe y'abakozi bakuru bo mu gisata c'igitoro na gaze bari mu myerekano kubera abakozi 900 birukanwe mu ndwi iheze kubera kwinjira muri iyo sendika. Ko kutumvikana kwatumye habo bukene kwa gaze bwinshi bihungabanya gutanga igitoro mu bigo bitunganya umuyaga nkuba. Ubuhinde bwateye utwatsi gusiribanga igishushanyo c'aburondere ntaye kwikukira Mahatma Gandhi i Londres guvyita ibitera isoni. Bwasavye ko abo bononyi bataramenyekana bakurikiranwa vuba. Ijambo abaterabwoba ryari ryanditswe ku irangi ku gice ico gishushanyo gihagazeho. Ivyo bibaye iminsi mike imbere y'isabukuru y'amavuko ya Gandhi, umunsi unahimbazwa nk'umunsi mpuzamakungu wo kwirinda kuja mu ngimbi.